Bwami bw'ibikoko igice ca gatandatu nico tugiye ko ndibaza mwese ubu muraryohewe kuko tugiye ku gice ca gatandatu ndibaza iyi nkuru yarabaryoheye cyane. Uyu munsi tugiye kuraba igice ca gatandatu ndibaza igice ca gatanu buryo twakirangije mwese muravyibuka twarangije tubona inkoko igenda kumviriza umugambi ama ibintu ibikoko vyarimo birabipangira. Inkoko yari yagiye kumviriza imipango y'imfyisi hamwe na bijya bindi bikoko ingene vyarimo birapanga umupango mubi ku bwami bwayo bwa Vijagani. Twasize inkoko isubiye inyuma igiye kubwira wa yanyabo yitwa Muzehe Kimya. Kuri ivyo rero ndamuribuka ko nene nababwiye ko tuzoraba igice ca gatandatu citwa umutego w'umwamikazi. Uyu munsi tugiye kuraba umutego w'umwamikazi. Ni umugani umugwa awe ubwami bw'ibikoko intare inkoko n'imfyisi. Uyu munsi tugiye kuraba igice ca gatandatu nico tugiye kuraba. Reka rero dutangure umugani wacu. Mu kibira ca Vijagani hari igikoko kimwe cari cubahwa cyane ariko nticaboneka kenshi citwa umwamikazi w'inzoka ya kera. Uwahoze ari umwamikazi w'uruzi rw'amata, umunyabwenge kandi ashobora kuvuga indimi z'ibikoko byose. Inkoko imaze kuronka ibimenyetso by'umugambi wa umurizo w'umuriro yaciye ifata ingingo yo kurondera uwo yahora ari umwamikazi ngo ayifashe. Urugendo rwari rwibanga cyane, yari aherekejwe na Muzehe Kimya hamwe n'igihuna gusa nivyo vyari buherekeje umwami inkoko. Bica mw'ishamba mu mvura n'imituragaro gushika aho vyashikirayo, bigashika ku mwobo wari ufise amajwi menshi adasanzwe, wari umwobo w'umwijima ufise amajwi menshi adasanzwe. Umwamikazi yaribonekeje, yagenda buhoro buhoro nkaho yari azi ivyejo. Amaso yiwe yari ameze nk'ayibirahuri vyibuka. Abonye inkoko ati, Marikiya abonye inkoko ati, wa mwamikazi abonye inkoko avuga ati, nakubonye mu ndoto zanje. Iki gisagara awe igisagara cawe kiri mu kaga, ariko ibigwanisha si amenyo canke ubumara, ni ukuri kuvugwa mu bwenge cukimenye. Inkoko iravuga byose, ivuga imipangu y'imfyisi, ivy'umugwi w'umurizo w'umuriro, amajwi yabafashe mwijoro, ivyo bapanga byose. Umwamikazi ati, reka renda kubwire umugambi, gira umunsi mukuru munini, wigire umunsi mukuru w'ibikoko byose. Muhamagare ibikoko byose mubibwire ko ari umunsi wo gukenguruka, wo gushima, ariko hagati mu munsi mukuru mushinge intahe awe muvuge mu bijya bikoko mubivuge, mugire ukuri nk'ikinyoma, ikinyoma kimeneke mwijwi. Inkoko isubira mu gisagara ca Vijagani itangaza ati, kuwa gatandatu hazoba umunsi mukuru w'amahoro, ibikoko byose birahawe ikaze mu mikino no gutwenga no kurya birimwo muzorya. Imfyisi n'umugwi wayo biravyumvira biratwenga bivuga ati, ego nukuri bajya abantu ama ijya nkoko n'injuju nibijuju cyane. Imfyisi ati, ntaco ashobora kudukora, ashaka guhimbaza kandi natwe turi kumutegurira ibintu bibi. Nazi ko turimo turategura impinduka cyangwe tumupige ngo kudeta. Umunsi w'ibirori ntugeze, hariho intambo ivuye ku nzovu. Inzovu zaratambiye, umvire nawe ubonye inzovu irimo iratamba, ni kubera bitakunze ko noshobora gukora ka video nkenako, ariko iyo ntambo yo bikaze yo biryoshe cyane. Imivugo y'abana b'ingwe, ingwe zivuga imivugo, zivuga imigani, zivuga ibitito, n'imyiyereko y'inguge. Iyo mvire ingugwe uburyo ziyerekana. Ariko haya mu munezero hagati, inkoko irahagarara hejuru y'ibuye rinini, ica itangura kwerekana amafoto y'ibishushanyo yahawe na za nkwavu. Yerekana amafoto yahawe na za nkwavu z'abashakashatsi ama za nkwavu z'idoliya. Inkoko itangura kuvuga ati, raba uyu niwe yaturiye hahantu, uyu niwe yivye vyavyo kurya, kandi uyu niwe yavuze ko igisagara cacu cazimiye awe ari kibi. Ibikoko byose biratangara bitangura kurira biti,
Impyisi urimo uratwonona, utanguye kutwonona. Ibikoko byose birababara birarira n'umubabaro. Twemeye akanywa kubumara. Imbwebwe iriruka, inkokoma iriruka, n'ibindi bitangura guhunga. Impyisi yafashwe mu mukuku w'inka. N'igisiga yafashwe n'umukuku w'inka yongera ifatwa n'ibisiga by'intahemuka. Yashizwe mu nzitizi z'ubwenge ahantu hibanga ho kumwigisha ubwenge. Ndibaza naho ahantu twamenya ni mu gasho. Impyisi yahise ishigwa mu gasho. Umugani wacu naho hereye, mbega impyisi izohinduka canke izorindira yihorere ama yishure? Kandi inkoko izoshobora gukomeza ubumwe inyuma y'ivyo byose biheze? Reba igice cy'indwi citwa indimi zibiri. Mbega indimi zibiri ni iki? Kurigira rero uze gusobanukirwa no mugani usobanukirwe kugira umenye bino bintu indimi zibiri, kugira umenye impyisi ko yemeye kuri ivyo. Ora subscribe, like na share, hanyuma ukurikire igice c'indwi. Iki twamwe turabara cyari igice cya gatandatu, igice cyitwa umwamikazi. Umutego w'umwamikazi niko cyitwa nako. Ntiwibagire gukora subscribe, like na share. Imigani Kirundi TV uzobukoze cyane kugira tubashe kuza turaguma dukubitaho ibiganiro.